uyu munsi turashobora kuza kuri we tukamubwira byose, aradutahura, arazi icyavuye mu byaducikiye byose, kandi arazi n'ibizodushikira. Ibyo biramutwegereza, kandi ibyo bifasha mu rugendo rwo gutunganywa no kwezwa ku buryo bw'uko kwerezo atakintu kimwe gisigara kuri twe twese, ariko Yesu Kristo akaba ari we ashimagizwa, akaba ari muri byose. Umwami afise uburyo bwo kuducaca bugufi twese, akatwambura twese. Nimba tudakeneye kubikora, we azokora ku buryo byo bishika, kandi ntigeze haziganirizwa umwana n'umwe w'Imana gushika uyu munsi yuko atoca mu bintu byose, haba akiri muto canke akuze, ari mukuru canke ari mutonyi, haba umwene data canke umushiki wacu. Umuntu wese, nimba tubibarije kuno mugoroba hano, umuntu wese yoshira ikiganza ku mutima wiwe, twotegereza twese gushinga intahe cyane tukemanga yuko twese turafise ikintu tubabaje, ibintu dushobora kuzana imbere y'Imana, tukaba tuzi yuko azodufasha kandi azotugira neza tubwe twese. Nta mwana n'umwe w'Imana yoshobora kurengana adafise ibibazo, ngo arengane atabibazo ahuye nabyo, atabibazo yohura nabyo, kandi atabyo byose abonye. Abana b'Imana bose ibyo bategereje gucamwo, ibyo ntibishoboka. Kumbure biragenda neza iminsi imwe, bikagenda neza indwi zimwe, amezi amwe, ariko mu mwanya kanaka canke ahantu kanaka aho dutegerezwa kurengana ibigeragezo, ibyo birashika mu buzima bwacu, hakaba ibintu kumbure tutanezerewe na buke buke, ariko turazi ikintu kimwe, turazi uwo dushobora kugana tukajako, turazi uwo twizera. Ibyizigiro byacu byimbitse gusa muri we. Igihe abantu batizera baba bakozwe ko n'ibintu kanaka bibashikiye, ubwo rero abo bantu batizera barahungabana, ntibamenye aho kwerekeza, ntibabazi ngene tuza kubandanya. Ariko twebwe ntituri ababura iyo baja, niwe nama yacu, niwe nkomezi zacu, niwe ibyo dukeneye byose. Ariko biciye mu gutekana, biciye mu guceceka, tuzofashwa. Hariho ibintu ibyo dushobora kuvuga ko twese turi hamwe, ariko hariho n'ibindi bintu ibyo tuvuga gusa turi kumwe n'Imana. Harahiriwe abantu bashobora kuvuga gusa babwira Imana, ntibavuga ibintu byose kiretse bari kubavugisha Imana. Imana yo iribagira ikababarira, ariko abantu bo ntibibagira. Imana iribagira kandi ikababarira, ariko ku bantu bo misi yose haba hariho ibitugoye, kuko rimwe tuba twuzuye kamere k'abantu, aho twuzuye kamere k'Imana. Twumvise amajambo y'igiciro avuye mu ijambo ry'Imana. Ntacyo bitwaye umuntu aba abisomeye hano imbere, biratunyiganyiza, kandi turabinezererwa yuko umwami atuvugisha. Narumvise yuko mwagize amakoraniro ahimbaye cyane, ahezagiye cyane kwa muheruka. Ibyo biratunezereza cyane. Igihe cyose umwami ahezagiye mu buryo budasanzwe, turanezerwa, tukanezerwa n'imitima yacu yose. Twaranezerewe n'izirici, naho umwami yari kumwe natwe kandi yaraduhezagiye. Ntacyo bitwaye uko bimeze kose. Ndakunda bakundwa bizirici, kandi ndizigera yuko umwami ntariya naho azogaruka yakire ashike ibyo yemerewe byose, kandi azotegura abiwe babavuye hafi na kure kugira ngo bakoranire hariya bumvirize ijambo ryayo ryera, kandi bashire ku mutima ibyo babwirwa. Ndaraba hano ku banuzi beruka, ubwo umwami yatubwiye, bunyibutsa gusa ivyo kubera yuko byasomye, binyibutsa yuko dutegerezwa kumatana n'ijambo ry'ubugingo. Hano haravugwa mu bwo buhanuzi ngo bwoko bwanje. Nibyo mu by'ukuri igihe kirashitse,
ibi nibihe bya nyuma kandi mwumvise ijambo ryanje, mwumvise ukuri kwanje. Nous n'avons pas écouté une parole. Ntitwumvise ijambo iryo ari ryo ryose, nous avons écouté la parole, ariko twumvise ijambo ry'Imana ishobora byose, ijambo ry'ubushobozi, ijambo ryuzuye ubugingo. Imana ubwayo est présent dans sa parole. niho Sa parole iri mu ijambo ryayo. Ijambo ryayo ni mwemu n'ubugingo. Ntaco bitwaye aho ijambo ryayo riba riko ryumvirizwa rikakirwa mu kwizera, aho hari ikintu kihaba. Ibyo binyibutsa ikiganiro geruka kuri radiyo buheruka, aho twavuze mu ncamake tuvuga kubukira kw'indwara, mwobyizera mutobyizera. Abantu babaye mu gukira kwabo, bagize umwirizo wo gukira kwabo mu gihe bariko bumviriza ibyo biganiro byo ku radiyo. Kumbure twarabyumvise inshuro nyinshi ijambo ku buryo bw'uko ibyo ntibikidukorako, canke aho abantu babyumvise batari babyiteze mu buryo bibaguye ko bagahita babona yuko ibyo bintu bibaraba, yuko Imana iriko irabavugisha ibakorako, ubwo nyene ukabona ibyo bintu birabaye. Turashimira cyane Umwami kubwo amakete ayo nayo mu bwo buryo nyene asiga amakanda y'umugisha ku buryo bw'uko ijambo ntirisubira inyuma rigaragara. Mwino minsi eruka numvise ubutumwa bumwe muri Mwene Data Ewald, hari ikintu ndiko ndarondera kandi meje kukibona, ariko yaravuze neza ijambo kurindi. Aravuga yuko gukira kwa Imana kuba kumeze nk'igifata nk'irenga riterewe, irenga riroba. Aravuga ngo nimba ugukira kw'Imana kutangaje kukavugwa, rero kukavugwa gusa, aho rero riba ryahushije. Ariko nimba ifi ryariye kwigera, hanyuma ubwo butumwa bw'Imana bugashobora kuzanwa, ubwo rero iryo jambo rero bisohoza ico byatumwe nico bitumbereye. Kandi dushaka ko Umwami agaruka ku byo yemerewe byose, akagaragaza ukuboko kwe ano, kandi turizera mu ijambo ryiwe. Twarabisomye hano ubuheruka, kandi narabisomye kwa Mungu uheruka izirishi mu cete ca Yakobo, yuko ijambo riva hejuru riratunganye, riri y'amahoro nta gukekeranya. Yohana Yakobo 3:17, kandi dusoma mu Bikorino ba mbere rimwe mu gice ca mbere mu mirongo ya nyuma, havuga ko Kristo ku bwacu Kristo yatubereye ubwenge, ugucungurwa no kugororoka. Nibyo turashaka kubivuga kuri twebwe, yabaye byose. Abikorino ba mbere cambere 31. Kandi nimba ari bwo bwenge bwacu, ubwo rero hari kugororoka, hari ubukuri, hari kwizera. Ibintu byose dukeneye tubisanga muri we. Kandi hano turabwirwa bice ngwishurirwa, kandi akavugwa ngo kandi mwumvirije ijambo ryanje. Ico ni ikintu gihambaye. Imana ntiyari keneye kutubwira ibirengeye ibi. Ntitwumvise ijambo ry'abantu, twumvise ijambo ry'Imana. Ijambo ry'abantu ni bisobanuro, kandi ikibivamwo byo ni urupfu, ariko ijambo ry'Imana ni ubugingo. Kandi umuntu abyakiriye aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Haravugwa hano muri buno buhanuzi bubandanya ngo mwumvise ijambo ryanje. Mbega gushimangira, Yesu aravuga ngo ijambo ryanje ni ukuri. Kandi igihe twaronka uko kuri kw'ijambo ry'Imana, ibyo ari ubugingo. Ibintu bibiri byarashitse. Icambere, twe ubwacu twavuye mu rupfu dushika mu bugingo. Bwa kabiri, twavuye mu binyoma byose dushika mu kuri, ku buryo bw'uko dushobora kuba abejejwe mu kuri. Kandi rero aravugwa ubu rero no mu buhanuzi, akavugwa ngo ni ukuri k'ubwiza. Nibyo si ukuri gusa uko twumva turengana hanyuma tugashaka ku ruhande, ariko ni ukuri k'ubwiza. Uko niko twabyumvise,
kandi uko niko dushobora kubisoma. Ni ukuri kubwiza, ni ijambo ry'igiciro ry'Imana, iryo niryo twabwiwe muri kino gihe. Ariko hanyuma hacaza ukugabishwa. Ukugabishwa rero minsi yose kiba ari kimenyamenya cy'uko Imana ivuga, ibe ari imvugo y'Imana. Hanyuma ubwo nyine acaza ukugabishwa ngo ariko haragowe umuntu aca ku ruhande rw'ijambo ryanje nkaho atabinezwe. Haragowe uwo muntu aca ku ruhande rw'ijambo ryanje nkaho atabinezwe. Nimba tubonye umwami w'ubwiza hano, tukamubona hano imbere yacu ariko anyiganyiza iminwa yiwe, hanyuma tukumva ijambo ryiwe, ngo rero hari ubwoba bwoducamwo twese bugaca mu ngingo zacu zose, tukarondera inzira gushika dushitse ku birenge vyiwe, tukavuga tuti mwami, ntitubereye yuko utuvugisha, ntitubereye yuko uza ku gisenge cacu, ntitubereye yuko waturavye mu buntu bwawe. Ngano rero ukugabishwa ngo haragowe umuntu aca ku ruhande rw'ijambo ryanje nkaho umenga naco abinezweko. Turabizi ko ijambo ry'Imana rigumaho mbere n'igihe ijuru n'isi bizoba biriko birazimangana, kandi ijambo ry'Imana ryo rizogumaho, kandi nabo baryakiriye muri bo, abo byacitse ubushobozi bw'Imana. Paulo aravuga mu Bikorino ba mbere 1:18, aravuga ngo batizera ivyo twigisha n'ubupfu, ariko kuri mwebwe abizera ni ubushobozi bw'Imana. Ni ijambo ry'ubwiza, ni ijambo ry'inyigisho ryo guhishurwa, ryo gukankamirwa, ijambo ry'ubugingo, ni ijambo ry'ubwiza. Nta gihe cabayeho aho ijambo ry'Imana ryoba ryaratangajwe mu bwiza nk'uburaho, mu kubonesherezwa nk'ukuraho ngo byagenze mu gihe cacu. Haragowe umuntu aca ku ruhande rw'ijambo ryanje nkaho ataca binezweko. Mwene Data bashiki banje, sindabizi, ariko igihe habaye uguhanurwa nk'uko, ukugabishwa nk'uko, bigashigwa na mwemu w'Imana hagati mu ikoraniro, twategerezwa base kwibaza ikibazo ati mwami, mbega noba naraciye ku ruhande rw'ijambo ryawe ry'igiciro, hampande y'ijambo ryawe ry'ubuzima n'ukuri, nigira sindabinezwe mbega ku kintu kanaka? Si gusa agace kavuzwe ku buryo bw'uko dushobora kuvuga igihe twumviriza ijambo ku bijyanye n'isezerano rivuga ngo nzobarungikira umuhanuzi Eliya. Nta n'umwe muri twebwe yobice ku ruhande ibyo nk'amenga sindabinezwe, ariko ijambo ry'Imana ryose rigize ibitabo 36, harimwo ibice byinshi n'imirongo myinshi guhera ku gifugisho kimwe gushika ku kindi. Ni ku buryo bw'uko muri kino kibanza tureza kumviriza tugabye cyane ku byo ijambo ry'Imana ryose riza kutubwira, kuko abo bantu bose bavugishijwe, bavuzwe, basunitswe na Mwemu Yera, kandi babwira abo baba biteguriye kwakira muri bo ibyo Mwemu Yera avuga. Mwemu w'Imana ntabwira umutwe wacu, Mwemu w'Imana twaramuhawe kugira ngo ijambo ribe iryuguruwe turishurirwe. Hanyuma akacavugwa muri buno buhanuzi ati kandi haracariho ibya impuzu nimwambare. Are nimvira ku bahanuzi bwari bwatanzwe ikasufu ni ikibanza, sindabizi abantu bari bahari icyo gihe, arize imyaka igihe ubuhanuzi bwatangwa neza mu kwinjira canke sinzi neza, sinibuka cyane, ariko uko biri kose havugwa ukwambikwa impuzu izo umwami yadushize hafi,
kandi iyo tugereranije ngo buhanuzi tukabugeranya n'ayo majambo ngo umugeni we yiteguye kandi yahawe kwambugwa impuzu zera zakaka cyane ibyo Yohana 19:7 kugira ngo ntidusangwe twambaye ubusa igihe umwami azogaruka. Hano haracariho ibyambagwa, haracariho impuzu. Kumbure muravuga ngo mbe ziringa kugira ngo twebwe nk'ubwoko bw'Imana, twebwe nk'ubugingo bw'umugeni dushobora kuba twambaye impuzu zo kugororoka izo turonka kubw'ubuntu. Mbega nikagaye umuntu wano ku isi ategerezwa kwiyambika, nikagaye umuntu wano ku isi ategerezwa kwiyambika, ategerezwa rimwe rimwe no gushaka kwiganza kuguru kugira impuzu ntiguruka gusa hejuru y'umutwe, ariko rimwe rimwe hari ibyo inyiganyiga. Imana ishaka ko mu kwizera dufata impuzu iyo yashyize ku ruhande rwacu hanyuma tukambara, hanyuma ntitube twambaye ubusa. Ibyo bintu byose bifatanye. Umuntu asoma hano yitonze buke buke, hanyuma agagara kuri buri ryungane, kuri buri jambo ryose, arashobora gukuramo ibintu byinshi. Rimwe na rimwe birashoboka yuko twumva hano ubuhanuzi hanyuma tukaca twitahira iwacu, hanyuma tukaca twibagira nk'uko ibyanditswe bivuga muri Yakobo 1:23, tukibagira nk'aho umuntu aba yirabye mu kiyo, hanyuma mu nyuma akaba yamaze kwibagira ingene asa, hanyuma akabandanya kwigira. Uko siko bikwiye komera igihe umwami atuvugishije, igihe bigenze uko turanezerwa ko yatuvugishije, kandi byobare ari bibi cyane iyo hagaritse kuvuga. Rero nitwoba tugikeneye mbere no kuza hano, twokwirumira ariya mu rugo, ariko hashimigwe umwami kuba agivuga. Haravugwa mu buhanuzi ngo haragowe umuntu aca ku ruhande rw'ijambo ryanje nkaho menga sindabinezwe, ngizi kandi impuzu ziracari, nimwambare mwitegure uku ni guhamagagwa. Iri ni cagizwe nitegeko kuri twe twese kugira ngo twambare impuzu zo kugororoka, impuzu z'agakiza zigaruka ku mugeni. Kandi haranditswe mu by'ukuri ngo umugeni wiwe yiteguye. Ibyo Yohana 19:7. Kandi hano aravugwa mu buhanuzi ngo nimwitegure. Ibi rero bitwibutsa ijambo ngo mwitegure muje imbere mushize amanga, mwambaye ibikoresho byuzuye byose by'Imana, ngo byose mu Efeso 6:3. Ibyo rero bitwibutsa ijambo ngo abari biteguye binjira mu bukwe, Matayo 25:10. Kandi igihe hano havugwa cyangwa igihe haba havuzwe yuko igihe gikuze kigeze, mbega ni kangahe twumvise ibyo bintu, kandi ibyo kumbure ibyo byamaze gucika akamenyero kuri twebwe. Ibyo nibibe ari ibintu bikiturengeye, bikivugisha imitima yacu nk'uko byategerezwa kumera, kuko hari igihusi kizoza, niko ubuhanuzi buvuga. Misi yose ibi navyo babirimo, kandi murabizi yuko mu bihe bya kera igihe baba bamaze gusarura umuyaga waraza ugakora, kandi ukitwararika ku buryo bw'uko ingano ziba zitandukanye n'urwafu. Twogakunze kuba ahaza umuyaga, twakunze ko haza umuyaga kuko wasanga urugwafu ruri hafi y'urugano. Umwami ntiyitwaretse yuko ibyo bintu biguma byegeranye kimwe ku kindi. Azozana igihusi gikomeye, kandi urwafu ruzotumurirwa mu miyaga yose nk'uko avuga mu byanditswe, ariko urugano rwo ruzokwakirwa mu kigega. Nimba no havuzwe gutangazwa nk'uko mu mvugo yose ibintu byose byiza twumvise bivuye mu ijambo, ibyo twumvise tukabyumva ku bijyanye no kwambikwa kw'impuzu, kandi ko tudategerezwa guca nibyo ngo duce ku ruhande rw'ijambo ry'Imana ritangaje nkaho menga sindabinezwe. Dutegerezwa kwambara tukitegura, kuko hari igihusi kizoza. Birakwiye cyane, Imana yabivuze guhera kera kandi yarabisubiyemwo, kandi ibyo bizoshika. Ariko mu nyuma hacarengana urukundo ubwo dukeneye, kandi ikivuga ibi bikurikira ngo nimugararize mwemu wanje bwoko bwanje, kuko
igihe kizoza aho muzoba mukeneye urukundo rwanje. Nicyo gituma nimwitegure, ntimugararize mpemu wanje. Abatizera ntibahagarika igikorwa c'Imana. Abatizera bafise akandi kamere, bobo bafise ibindi bikorwa, bafise ibindi n'inyungu barondera. Hano mu nzu y'Imana hari inzira itegerezwa gucibwa iciriwe umwami. Hano ubugaba bwose kugarariza bitegerezwa gushika ku ruhande, bugashika ku ruhande kugira ngo ubwiza bw'umwami bushobore kugaragarizwa mu biwe, hakati mu biwe, kandi biciye mu biwe abo bishikana mu buryo bwuzuye bakamwishikanire, kandi bugashobora bagakoreshwa na mpemu yera. Sindabizi impamvu ni naho ibyo bintu bihurira, ariko hari ikintu kimwe nzi, ni uko igihe hashitse gucibwamo uguhagarikwa bigashirwa mu cumba, hari ukugarariza kuba guhari, kandi umwami arazi umutima wanje. Nta kintu nari ndabiziko kumbure byari bibaye mu guceceka kwinshi kuburyo bw'uko je ntabyumvise ibyari imbere. Nimube abagarariza mwemu wanje, kandi murashobora kwibuka ibyo naciye mvuga mu nyuma. Uyu munsi nabisomye ntari ndabizi ubwa mbere, ariko mu mutima wanje ubwo nyine nahise menya ko ngo haguruka ubabwire kugira ngo ukugarariza kose kuvemo. Ibyo birashobora no gushika. Murabaza ngo none ukugarariza kuri bubiki, murabizi kuvyumvira gusa, ukiyumvira ngo misi yose ngo niba bandi nyine bavuga uko, nubwo buba ari ubugarariji. Nimba umwe muri twebwe yomenye mwemu w'Imana ingene ava yihuse, twokuye ibirato tukaza muri kino kibanza dufise ukwera gutinya kwera, ducishe bugufi mu byumviro byacu no mu nyumviro zacu, tukavuga ati nyakira mfata nk'ukondi. Icyumviro cyose kitameze uko Imana igomba kirashobora gushabuza mwemu w'Imana, kikaba ikituzibira. Ntituri hano kugira ngo tubaze impamvu ibibazo ibyo tutoronkera inyishu tunakeneye kubibaza. Ikintu nyamukuru nuko umuntu wese akurikira imbere mu mutima wiwe, agakurikira n'umutima wiwe wose ibyo mwemu w'Imana ariko arakora, bwo byose biba bishoboka. Birashobora no gushika yuko atari babandi nyene, hakaba hariho n'abandi bafatwa na mwemu w'Imana. Mbere birashitse kuri Mwene Data Ewald yuko yamanutse ahavugirwa ubutumwa, kuko abavuga tuba bari inyuma yiwe yaravuze ngo mfise umugwanizi imbere yanje, sindamukeneye inyuma yanje, nimwicare aho mushaka. Ibyo si bisanzwe cyane. Nimba turi hano nibyo, mu bintu bya hano ku isi turi hano, ntitubona ibindi kiretse biba hano, ariko mu gikorwa c'Imana itegerezwa gushikira ibyo yemerewe byose, kandi dutegerezwa gushiraho gahunda mu byumviro byacu, tukabitondeka, tukabicisha bugufi, tukabishira munsi y'ibyumviro by'Imana. Aho rero umwami azogira ikibanza ciyaguye kugira ngo yigaragaze mu buryo bw'ubushobozi. Turamubona mu byanditswe, turabona mu byanditswe byera, kandi turashobora kubisoma yuko umwami yagabuye impano nyinshi, kandi ko izo mpano niyo mihamagaro yiwe ntabyicuza, kandi ntiyihenda. Ibyo akora byose arabikora ku bw'icubahiro n'ubwiza bwiwe, kandi tugerageza kunezerwa n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. Nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo ego ngo je ngo si umuhanuzi, ngo none jewe mfise ikindi cyo gukora c'igiki. Umuntu wese arafise ikibanza ciwe mu ishingiro ry'umwami. Ikintu nyamukuru nuko igihe muri kino kibanza tuba turi hamwe mu rukundo rw'Imana, turi mu ndero no mu kurongozi bw'amwe mu yera, kugira ngo Imana ishobore kubona ibyayo byose. Kandi aravugwa hano mu buhanuzi ngo nibijanye by'ukuri no kuba bwo bari ubumenyi burengereye
si ubwenge bw'abantu, si ubwenge bw'abantu, ariko ni ubushobozi bwanje gusa. Ubwo nibwo mutegerezwa kugenderamwo, ubwo nibwo mutegerezwa kugenderamwo, niho mutegerezwa guhagarara. Si mu bushobozi bwacu, si mu bintu twiyumviriye twibaze ko twiyumvira nk'uko tugaca ku ruhande rw'intego. Dutegerezwa kwiga, o mwami, mu mwuzuro wawe tuvoma ubuntu ku bundi buntu, umunsi nyuma y'uwundi. Ibyacu bivana n'ubuntu bw'Imana. Buri ntambwe yose y'ubuzima bwacu, buri pepu dukwega, dutegerezwa kwibuka ubuntu bw'Imana. Nimba yoba umwami atahishuye ubuntu bw'iwe mu buzima bwacu, mbega twabaye turi hehe uyu munsi? Twoba tuvanze mu bintu kanaka uko byaba bimeze kose. Ni gusa uyo muntu yungukiye mu buntu bw'Imana niwe ashobora kugaburukira umwami, kandi uyu niwe amenyekanisha ko inzira ziwe, akamugira umugabane mu byo ariko arakora, uwo akamugurura inzira aho hatari inzira. Ku Mana yacu byose birashoboka. Hano mu ijambo ryavuzwe mu Bifilipi 2 ngo namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira mwemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe. Umurongo wa 2, mwuzuze umunezero wanje muhwanije imitima, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama, mugana intego imwe. Igihe umwami Yesu yazuka avuye mu bapfuye, hanyuma agahagarara hagati mu bigishwa biwe, yarababwiye ngo amahoro abe muri mwebwe, ariko inyuma yarabakankamiye kubwo ukutizera kwabo no gukomana kw'imitima yabo. Muri Mariko 14:13-14 arabakankamira, arababwira, abereka ibitegerezwa guhinduka igihe bari imbere yiwe, kandi mwemu wiwe niwe ashobora guhishura kamere ka Yesu muri twebwe twese. Twebwe ivyo twirata ko byose gukora ntaco byomara, ariko hano mu Bifilipi 2:1 haravugwa ngo namba hari ukuremeshwa kuba muri Kristo, namba hari kwirugwa kuva mu rukundo, namba hari gusangira mwemu, namba hari imbabazi, nimba hari ikigongwe cimbitse, muzuze umunezero wanje muhonje imitima. Uyu muntu w'Imana Paulo yarafise umutima yarafise ku mutima kugaragaza ku mwami umugeni atunganye. Abantu bari hamwe bonganywe mu mwami, mu bumwe bwa mwemu. Ubufatanye bwacu bwa hano hantu si ubufatanye nk'uba ku isi, ariko ni gufatanya muri kamere k'Imana, kugira ngo twese abantu bose baza hano bashobore gushushwa n'ibyo byiyumvo nyene hamwe niyo nyifato nyene yo muri Yesu Kristo. Ikoriko byanditswe hano mwino mirongo. Mbega twovuga iki kubijanye n'ano majambo? Twovuga gusa tuti mwami dufashe, tugire ikigongwe, kandi utugire abantu bashoboye kugendera mu nzira zawe, abantu bashobora kugaragaza kamere kawe, abantu abo ushobora gushikira, bashobora kugira ibyo biriwe byose. Hanyuma hakacavugwa hano ijambo iryo twamaze kumva rishimikwa ko cyane, umurongo wa 15, kugira ngo nimugire umugayo cyangwa akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe baguramye b'ibidambidambi, uwo bonekeramo nk'amatara mu isi. Abifilipi 2:15. Nimba Paulo kiriya gihe kera yavuga urunganwe, cyangwa akavuga abantu ubwine baguramye b'ibidambidambi, mbega uyu munsi yovuga iki? Ariko Imana yaduhaye ubuntu bwayo, kumbure yokoresha aya majambo nyene, kubera yuko nta kintu kimwe cyahindutse. Mwemu w'Imana yarazi ibi bintu byose, kandi ijambo ryiwe yo niribohanye n'ibihe, rero rifite agaciro kubizera ibihe byose, kandi no kubatizera nabo ibihe byose. Ariko nurunganwe nyene rugwidambidambi kandi ruguramye. Mbere n'umwami Yesu yarabivuze kiriya gihe kera, kandi yatsindishije urunganwe rwa kiriya gihe. Bagaragaje nk'abaguramye b'ibidambidambi. Nibyo bose bari bafise uko bagaragara, ariko ntibatahura ibyo Imana yakora muri ico gihe, kandi bijanye n'ibyo
bijanye n'ibyo ku intumwa. Abifilipi 2:16 ngo mwerekane ijambo ry'ubugingo mu gifaransa ngo mumatane cyane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone icyo nzokwirata ku munsi wa Kristo yuko ntirukiye ubusa kandi ntatamijwe n'ubusa. Umuntu avuze impembo iturindiriye hariya, ibyo byose je nibinkora ku mutima shaka gusa kuba hariya ndi kumwe nabo bose bumvirije ijambo ry'umwami. Sinkeneye impembo, nimba umwami ayitanze ubwo niba ngaho, ariko shaka ikintu kimwe gusa. Impembo yanje nuko abo bose bumvirije ijambo ry'Imana muri kino gihe. Nta kindi kintu nipfuza. Nifuza gusa yuko twese ababonye ubuntu imbere y'Imana muri kino gihe bashobora kwizera ukuri, bashobora gutandukanya hagati y'umuco n'umwijima, hagati y'ukuri n'ikinyoma, ntituvange ikintu na kimwe, ariko tugire ugutandukanya ibintu mu buryo bugaragara neza, kuko Imana yatandukanye guhera ku ntango, kandi haranditse ngo itandukanya umuco n'umwijima. Itanguriro 1:4 hariho izina ry'umwijima n'izina ry'umuco. Ni nako bimeze gushika uyu munsi, kandi nta muntu n'umwe ashobora kubihindura. Uwo mwemu nyine w'Imana yavuze akavugira mu bakozi bose, mu bahanuzi bose, gushika no mu gihe cyacu ari muri twebwe, kugira ngo dushobore kugira muri twebwe ayo merekezo nyene, ku gutandukanya ibintu nyene hagati y'umuco n'umwijima, hagati y'ibintu by'Imana n'ibintu bitari iby'Imana. Mbega ni kangahe twabyumvise? Abatoranijwe ntibashobora gushukwa kuyoba, kandi ikintu cyonyine dushobora gufatirako ijambo ry'Imana. Umuntu aguma mu Mana, umuntu aguma mu ijambo ry'Imana aguma muri yo, kandi nayo igwa muri twebwe. Twosaba rero icyo dushaka, kandi ibyo tuzobihabwa. Kandi mu ncamake hari ibibazo rero nabyo byabarijwe hano. Ikibazo cya mbere, Abaroma 8 igice cya mbere n'Abikorino ba 2:5 umurongo wa 17. Haravugwa hano mu yindi mirongo, havugwa imvugo ivugwa ngo muri Kristo. Ibyo bisigura iki? Mbega ni gute twinjira muri Kristo? Mu Baroma 8 turasoma ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda abari muri Kristo Yesu. Hanyuma mu Korino ba 2:5 umurongo wa 17 il y aura certainement une parole similaire. Ari ijambo rishaka gusa nkuko kumbure twogyugura tukarisoma. Haranditswe ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari caremwe gisha. Ibya kera biba bishize, byose biba bicitse bisha. Nibyo ikibazo hano ni ukumenya mbega twinjira gute muri Kristo. Biragoye cyane kuvuga imvugo hano, ikigisho hano, ariko hari ikintu kimwe kizwi neza. Kristo afata ikibanza akagira ukuba mu mitima yacu kubwo kwizera. Icyo ni ikintu kimwe. Nimba yaratubariye amakosa yacu n'ibyaha byacu, haranditswe ngo nzoza kuri we, nzinjira kuri we, nzosangira nawe. Kandi haravuga ngo uwumva ijambo ryanje akizera uyo, akakira uwantumye, afise ubugingo budashira. Hari imirongo myinshi ya Bibiliya ivuga ibyo iyo twakiriye Kristo mu mutima wacu, akaza akaba mu mutima yacu akabaho kubwo kwizera. Igihe tuvugishe imvugo ngo muri Kristo, bigaragazwa canke byerekana igikorwa c'Imana icyabaye canke kiba muri twebwe misi yose. Ni mu mvugo nk'akarorero mu Bikorino ba mbere 12 avuga yuko twese twabatijwe mu mubiri umwe ku bw'amwemu umwe, ku ruhande rumwe Kristo muri twebwe, ku rundi ruhande natwe dutegerezwa kuba muri we, aza kuba mu mitima yacu kubwo kwizera.
nimba agaragaje ukwihana kuvuye kuri mwemu, nimba yaraduhaye ikigongwe biciye ku maraso, nimba dufite ubushize bw'amanga yuko twababariwe turi imbere y'Imana, ubwo rero aba mu mitima, aba mu buzima bwacu. Twabyita ibyo uguhindukira canke tukabyita ukuvuga bwa kabiri, ntacyo bitwaye. Ibintu byose nta kinini bivuze, ariko ikintu nyamukuru ni uko hari ikintu gishasha gikorwa muri twebwe. Ubwo rero uko twabivuze inshuro nyinshi, ducika inzabya, ariko izo nzabya zitegerezwa gushigwa mu gikorwa, kandi nyene inzu yashikana inzabya kugira ngo zishigwe mu gikorwa. Tubizi ko mu isezerano rya kera hari inzabya nyinshi zategerezwa zose kugira ico zikora mu rusengero rw'umwami, ariko izo nzabya zarashikarirwa umwami, hanyuma haba gusigwa, tufise amaraso yashizwe ahantu hose ahategerezwa gushirwa amaraso, kandi n'amavuta nayo, kandi tugategerezwa gushikanira kwezwa ku buryo bw'uko byose bishirwa ku gikorwa c'umwami. Twebwe twese abari muri kino kibanza, ndizera yuko ata muntu n'umwe yoba ari hano, twese muri kino kibanza, muri twebwe twese abari muri kino kibanza, muri twebwe twese, ndizera yuko umwami Yesu yagize aba mu mitima yacu. Nshaka kuvuga, ndashobora basi kubivuga yuko twebwe twese abakuraniye hano turi umusi y'amaraso n'umugutagaza kw'ijambo, turashobora kuvuga yuko twaronse Yesu Kristo nk'uko ijambo ry'umwami rivuga. Ariko kuri abo bamwakiriye yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, kuvuga nabo bizera izina ryiwe, batabyawe n'amaraso canke no kugomba kw'abantu, ariko ababyawe no kugomba kw'Imana, nk'uko biri muri Yohana wa mbere 12. Ni abakobwa n'abahungu b'Imana, ariko ubu rero umwami ashaka gushikira intego yiwe hamwe natwe nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ashaka kutuvugisha, ashaka kudukoresha kubwo igikorwa ico yashinze, kandi ari ibyo bintu bibiri rero. Kimwe nuko Kristo muri twebwe, ikindi naco ni twebwe muri we. Kandi Bibiliya irashinga inahe ko ibyo bintu bibiri, umuntu abaye ari muri Kristo acika iceremwe ishasha, kandi Bibiliya iravuga ngo Kristo muri twebwe icizigiro c'ubwiza. Abikolosayi ba mbere umurongo wa 27. Twavuga imirongo myinshi ya Bibiliya imurika kw'ivyo bintu byose, ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande. Nta bihambaye byo kuvuga ku bijanye n'ivyo. Ikintu kimwe kizwi neza nuko muri twebwe twese hari icifuzo gikomeye ko umwami yoza akakira ibyo yemerewe byose, kandi twebwe ababaye abizera dushobora guhezagirwa nawe ku buryo bw'uko abandi bashobora kubibona, bakavuga gusa bati bariya nabahezagiwe n'umwami. Ntabe gusa ari abantu bavuga umugisha uwo abandi baronse haheze imyaka 4, 5, haheze imyaka 2000 canke ku ntango ya runo runganwe, ariko bashobora kuvuga ngo aba nabahezagiwe n'Imana. Amen. Turabibona kuri bo hari icuka kibakikije aho twiyumva neza. Mwemu w'Imana arabakikije, bari muri Kristo, nawe ari muri bo, nabo bari muri we. Kandi ndizera yuko ni ibyo umwami Yesu yavuze ahantu kanaka, kombure muri Yohana 14, ko kuri uwo munsi bazomenya yuko ndi muri wewe nawe uri muri jewe, kandi nanje ndiko muri bo, kugira ngo tube twese umwe. Ubwo bumwe bw'Imana butunganye butegereza gushika bukagaragazwa, kandi ntibushobora gusoza kiretse aho mwemu w'Imana biciye ku ijambo aza akakira, aho akakira ibyo byose niko bishika. Ikibazo cya kabiri mu Baroma 8,
vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si vraiment icenda ariko mweho nimuganzwa na kameremere k'umubiri ariko muganzwa na mwemu mu gifaransa ngo ni muri mu mubiri muri mu mwemu bisanzwe mwemu w'Imana abari muri mwebwe ariko iyo umuntu adafise mwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Abaroma rero ubure 8:14 aho wari umurongo w'icenda 14 abarongorwa na mwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Nibyo ivyo byose bija mu merekezo amwe bija mu nzira imwe kandi ikibazo rero kirabandanya nico kumenya nimba ibyo bifise ico bihuriye ko na byakozwe no mwa 19:6 ari aravugwa neza neza kari ku murongo wa 10 ugatandatu niho abantu barose bwemu w'Imana hanyuma bahimbaza umwami. Ego ni umurongo ugatandatu byakozwe no mwa 19:6 Paulo amaze kubarambikwa mu gihe Paulo yaramaze kubarambikwa kubiganza no mugera abaza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Nivyo ibyo byose biri hamwe. Buri murongo wose wa Bibiliya uvuga uyu murongo ushinga intahe ikintu kimwe, uvuga ikigaragazwa kimwe. Ni kuvuga yuko icindengakamere kiraba aho mwemu w'Imana akora mu buryo bw'indengakamere, kandi igikorwa c'indengakamere ca mwemu w'Imana kigaragazwa mu buryo butandukanye mw'ishengero. Nk'uko umuhanuzi Yoweri yabivuze imbere y'igihe ngo bazogira amayerekwa, bazogira inzozi, bazogira guhishurirwa mu nzozi, bazovugishwa n'ibindi nk'uko umuhanuzi Yoweri yamaze kubivugishwa. Ikintu nyamukuru si kuvuga ngo mwami ngo ubu rero ngo bya bindi wavuze, oya ibyo ntibishoboka. Wovuga gusa uti mwami nyuzuza mwemu wawe, ikiza mu nyuma igisesekara ico Imana yishima kirizamwo, uburyo ibyo bizamwo n'ingene bice bigenda, ibyo biraba Imana. Twumvise kuva kera yuko nta kintu kimwe twishingira, ariko tureka mwemu w'Imana agakora nkuko bimuhimbaye. Ariko nta buryo na bumwe nidutegereza kwiyumvira yuko ijambo ry'Imana ryabaye iritagira inkomezi, ahubwo Yesu ubwiwe yaravuze mu izina rya kera ngo sinaje gukuraho ibyagezwe n'abahanuzi ariko naje kubisohoza. Matayo 5:17. Nta gutangazwa kw'ijambo ry'Imana gushobora gukuraho ijambo ry'Imana, ahubwo ni ubutumwa buzana ugusohoza kw'ijambo ry'Imana. Amen. Dutegereza kubifata tukabimenya uko bitari uko turadushikaho tuvuga ngo ntibigifite agaciro hano, hanyuma ku iherezo tukavuga ko twabyumvise ku wa 6 ngo none hasigaye iki cyo kwizera. Twizera byose, kandi iyo Mana nyene yahishuye yavuye muri twebwe icifuzo. Iyo Mana nyene izoduhaza ibyiza muruzi. Ariko mbere tarabashiki banje mugabe ku ibintu bituremera cyane dushobora kubizana ku musaraba, tubizane ku birenge bya Yesu, tuvuge tuti mwami turi hano, turarushe, turaremerewe, tukuzaniye byose ibyo dufise, kandi turemezwa yuko azotubohora, azodufasha, azoduhagurutsa, kandi azoduhezagira, kandi tuzova hano turabahezagiwe n'umwami. Ntibijanye simaka ngo bijanye no kuba twoje twerekana umwimenyerezo kanaka mu buryo ubu canke uyundi, ngo canke ngo tuvuge ngo iki kintu ngo canke ikindi gitegereza kuba, ariko nkuko Imana irongoye uko niko bitegerezwa kumera, kandi byitanze turabishima. Iravuga mu isezerano rya kera ngo ubwoko bwanje buzwa mu mwuzuro w'impano zanje. Mu isezerano rishasha ikavuga ngo mu mwuzuro wayo, mu kurengesera kwayo twarose ubuntu ku bundi buntu. Aya majambo ashobore kutuja ku mutima, nta na rimwe muri kino kibanza ntitube turi nibibe ari. Et vous savez, il y a longtemps,
murabizi ko haheze igihe kirekire ntituba dushaka kuvuga ubutumwa mu guhata mu buryo bwose, ariko tureka mwemu w'Imana kugira ngo asoze muri twebwe wese muri twebwe ico yarungikiwe. No tanga inama ku bijanye n'ubuhanuzi bwa nyuma gusura kubusoma mu isengesho. Havuzwe ngo mwami mu gusenga tukavuga ati mwami, mbega mu buzima bwanje watunze urutoke iki muri bino mfise imbere yanje, muri maje wafise imbere yanje, mbega ushaka kumbwira iki? Mbega nakahe gace ushaka kuvuga kandaba? Mbega mpagazehe? Mbega ngenderahe? Mbega ndi hehe mwami? Ntundekere mu mwijima, mpa kubonesherezwa ku nzira yanje, ku gihagararo canje, imbere y'inyunga zawe zera. Ungirire imbabazi kubw'izina ryawe ryera, kandi umwami azobikora. Ariko nimba tubikoze nk'uko Mwene Data yabivuze ku gatandatu mu ijambo ryatanguje, ibintu bigashirwa ku ruhande, kumbure hakaba ari igice c'ubuhanuzi categeza kugaragaza ibyo byangama. Igihe twumviriza ijambo ry'Imana muri kino kibanza, ntitwikure gusa mu bintu ngo hama ngo tugende, ariko tuvuge tuti mwami wavuze hano, none raba turakwihebeye, turashaka kumenya aho dukwiye guhagarara. Kumbure nosemera mu nkomezi nkavuga ati mwami Mana yanje, ndashaka kumenya mbega mpagaze gute imbere yawe, nibyo mbega ndi hehe? Turabizi yuko Imana irumva, ntidukeneye gusemerera nk'abapatiri ba Bayali. Twobwira Imana yacu mu bwira bw'imitima yacu, kandi iratwumviriza, ikaturaba mu buntu, hanyuma ikadufasha kugira ngo ibintu byose bituremereye bishobore gushirwa ku ruhande, dushobore guhaguruka nk'inkokoma, twiruke tutaruha, tuvuge tuti mwami turagushimira kubwo amajambo yose, kubw'ijambo ryawe ry'ubushobozi, kubw'ijambo ryawe ry'ubugingo, kubwo gukangamirwa kose, guhishirirwa kose, kubw'impuzu zose waduteguriye, kubwo ibyo bintu byose, no kubwo wigora hamwe natwe kugira hamwe natwe muri kino gihe. Turafise impamvu nyinshi n'igituma kudushimira Imana bivuye mu bwira bw'umutima, hamwe no guca bugufi imbere y'Imana yera, iyo yatubonye ko tubereye ko tuza imbere yayo. Niba byari bijanye no kumenya ninde abereye, twese twikuramwo tukagenda, ariko Imana mu buntu bwayo iturabira muri Golgota, ikatura mu maraso yo kwiyuzuza, atuvugira twebwe twese. Yatembye ku bwacu, yatwejeje, akadutunganya nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Ntimwacunguwe n'ifeza cyangwa izahabu bibora, ariko mwacunguwe n'amaraso y'igiciro y'umugazi w'intama, muri Petero wa mbere 1:18. Umwami ashobora kudufasha twese kugira ngo tumenye ari muri twebwe gusa yuko ubwo natwe dushobora kuba muri we, muri Kristo, aho byose bicikabisha, atari gusa amakosa, ibyaha biba bibariwe gusa, ariko aho byose bicika bishasha, aho icuka c'ijuru gishobora kugaragara muri twebwe kandi duciye kuri twebwe. Ntitwirabe ubwacu, reka uyu munsi Imana tufatire mu ijambo ryayo, dutangure tuyishimire, tuyibwira tuti mwami wamaze gutanga ugushaka, unatanga ugukora kubw'ubuntu, kuko nimba itatanze ugushaka ntiyari gushobora no gutanga ugukora, ariko kubera yuko yashize ugushaka muri twebwe ihatiwe. Ntitwovuga yuko Imana ihatiwe, ariko Imana nayo ifatanya n'ijambo ryayo. Muratahura ibyo ushatse kuvuga, ubanye n'ijambo ryayo, ugugomba yatanze kuzozeramwo ugukora. Amen, byose birajanye. Amen, kuko ari Alpha na Omega, yarakoze ibya mbere, izokora n'ibikurikira. Ntishobora guhagarara hagati
ibyo bintu bibiri nico gituma dufise intege kuno mugoroba tuzi ko azobikora ku munsi wo kugaruka kwe bwiza hahimbazwe izina ryiwe ry'ubwiza amen. Turashaka gusenga. Data turi mu ijuru turagushimira n'imitima yacu yose kuba hano kwawe twumvise kandi twumvise ijambo ryawe, haba ukira ingwara haba agakiza, haba ukira ingwara ukubabarirwa ukubohoka, ijambo ryawe rishobora kukugwaho. Haranditswe yuko ibyanditswe byera bidashobora kuvanwa, buri jambo ryose ry'Imana ni ukuri kuzuye. Turagushimira o mwami kuba wakoze kubwo kwizera mu mitima yacu, kubwo agakiza, kubwo ukira ingwara, kubwo ukubohoka, kandi amwe natwe mwami urashaka guhezagira abo bose bahindukiye amaso bayabo bakakuraba, abo bose bashize ibyizigiro byabo mu kuba twibukwa mu masengesho mwami, dushobore kwibuka weho uratwibuka, wabibutse, wayumvise amasengesho, wayishuye hano nk'uko ahantu hose warambuye ikiganza cawe ku isi yose, kandi wigaragaje umunyeshobozi hano kuno mugoroba. Ubwo ubwoko bwawe muri kino kibanza bwahaye kwizera inyigisho yawe kuno mugoroba, nico gituma watwubashwe hamwe no kuba hano kwawe. Haleluya, izina ryawe ry'igitangaza kandi ryera. Haleluya, icubahiro kibi cawe Imana nzima imbere y'iyo duhagaze. Haleluya, 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 haleluya kubwawe amen.